Mu gihe abenegihugu bidoga ko imiti isigaye zimvye, amahinguriro akora imiti yaba ayo mu makungu canke ayo mu gihugu arasabwa gukurikiza ibisabwa. Ku mahinguriro yo hanze asabwa gutanga 1,200 c'amadolari y'abanyamerika, nayo ayo mu gihugu agatanga 500 vy'amarundi kugira imiti yabo ije kw'isoko, bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana. Gukurikirana ubuziranenge bw'imiti, gukurikirana cyane ahantu bamenyesha yuko ayo mafaranga atangwa 1,200 c'amafaranga y'abanyamerika asabwa amahinguriro ava hanze. Amahinguriro nayo asanzwe akorera mu Burundi ku muti mushasha bashaka yuko udandazwa mu gihugu canke abaganga bazohora bandika tubarihisha 500 ku muti kugira ushizwe ku rutonde. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arahamagarira amahinguriro yose kumenyesha imiti iri kw'isoko. Tumenye ko umuti n'ubuzima, ariko kandi tumenya ko n'umuti ari urupfu. Umuti rero ni ikintu giteza gukurikiranwa. Uwo muntu yinjiza umuti akababona ko adashobora gutanga ivyo asabwa, acarika kuza muri ico gisata akaja mu kindi gisata. Abantu bose bari barimenyereye yuko ibintu byose bavyinjiza ata kontrole nimwe iriho. Uwo muntu adashaka guca mu muco ngo umuti awumenyekanishe hanyuma bamenye ibiriko birakorwa ivyo ari vyo, uwo muntu nawe murumva yuko nibaza yuko ataneza aronderera abarundi, n'ahubwo ashaka gukora aciye mu nzira z'amagendo. Ivyo biruko kwinjiza imiti biciye mu kinwabi canke kudandaza umuti utasuzumye n'ishirahamwe rikurikirana ubuziranenge bw'imiti bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu.